Hapa ndio yuko ananiambia. Unamjua? Wewe. Samu, uli mama. Eh. Yeah. Yeah. Yes. Karibu. Ujugo. Hapa Faisal na Farida. Ego. Nga. Wani bizi ntwazi none. Faisal na Farida. Sindo kwa Ego. Nani wazi mwibuka kandi barakunda kuhaza kenshi. Yeah. Ujugo namjua mama. Namjua none uraza ngaha. Ariko nakumucha mara nyingi. Kuku. Ona, funga mlango. Amesema gari. Funga mlango. Funga mlango. Funga mlango. Wewe vipi? Mama we. Uyu muhungu agiye kundana n'umukobwa wa Ingabire. Ash. Akari nyuma karahinda gakubwa ari. Ash. Ico nzi coca. Kivuze mu nyuma. Ntawe uzocitura. Kobwa wa Ingabire. Ararinda atagira inkuba. Because of love. Mama, what's wrong? Hebu nisikilize. Sijawahi kukupiga toka nimekuzaa. Sijawahi kugombana na wewe wala mimi. Hivi kweli akili yako hauwezi kujifikiri kwa nini mama yangu tunaenda kuona mchumba wangu afana rudi? That's why niko nakuuliza tangu tuko mgari. Tatizo ni nini? Tatizo sasa sina mood ya kulizungumza kwa sasa. I don't have time. I'm not in the mood. Tutafanya naje bila mchumba wangu lakini tunaenda tunaisha mlango. Mchumba. Si sawa. Akili yako yote inaishia kwenye mchumba. Nimesema hivi. Ile nyumba pale wale ni maadui zetu dhahiri. Unajua maana adui? Enemies. You know the meaning of enemies. Kwa kosa gani? Don't ask me much. Nimekwambia I'm not in the mood to talk about it. Please niambie hivi nitamwambia nini hamu lakini tunaisha kumlango. Are you crazy? Are you crazy? Nimesema hivi, sitaki niulize sitaki niulize B. Nimekwambia nimerudi hapa, na kwa taarifa yako. Kama wewe kijana anaishi pale, mimi sitaki kumuona kwa nyumbani. I don't want it. Haitawezekana. Tunaanza kupinzana mimi na wewe umekuwa sasa binti mkubwa, unaanza kupinzana na mamako mzazi. Sawa? Sawa. Jeni tatizo ni nini? Wewe uliona lakini yani ile nyumba naichukia kama jinsi mtu anachukia moto wa jahannam. Labda umejifananisha. Ile nyumba ni ya hapo kwao. Si ulimuona anakuja. Ni yeye labda umefananisha ni yeye. Mbona hakumkatalia ingia hapa? Mimi kukaa kwake hapa au kuja hapa sina tatizo. Na kumwona sina tatizo. Ninachokuwa tatizo nacho mimi kwenye nafsi yangu hata hivi kuna zungumza nasikia ni madonda mimi. Ni pale kwao na nyumba yao na wa kwao wote. Wa kwao unawajua. Nasema hivi, keep quiet. Sitaki kuzungumza wewe. Nimesema hivi na ninamaliza. Pale haturudi. Huyo kijana simtaki hapa. Sitaki kusikia habari ya ile nyumba. Sitaki kusikia kitu hata you know what? Nasikia kama vile moyo unataka. Bas mimi roho na nyuma sana hivi yani nimeaibika mbele ya watu. You just talking about upumbafu wako tu wa mapenzi. Ukijua haswa kilichomo kwa ile nyumba wewe. Hata maji hutatamani kuyanywa. I don't want to. Lakini nampenda. Of love. Nini kutambia liko? Na lakini mwanavuganye basi hoho.
Mwana babona. Hose kana kine imodoka ndayibonye nka hariya. Patife. Shinoko. Sindabitahura. Oh, sorry. Wa mutelefonye ho. Telefone yewe ni pasa. Mu telefone ndi. Telefone ni pa. Nibiki komengo mwabuze umuntu. Mutaturamba ibara. Babashitsi bobo ni bashi. Babashitsi baje ngo bageze kwibarabara. Bace basubira ntibinjiye nta nakiye tuzi telefone nirengana uyu yirutse kuraba umuduga ngo abonye ugeze hiyo. Sina kimwe. Narababwiye je namasemerera. Ndavuga simvura. Uyagiye gushima mu basazi. None mutuyi no Nikore jandi. Ko kuvuga amajamu mwena. None abantu baguha umuriza umwana umvirije. Umumuri tumenye n'impamvu umvikane wa mugore. Urazi ko ndakubahiritse. Bashika bakaza ngaha aye. Kuki batinjiye? Iyo mpamvu ni barasara mu mutwe. Ibakomeye. Ariko muta. Wowe imyaka yose kuva imyaka yose tubanye. Akamwa kawe nikigira gahinduka. Nikigira kava mu mahoro nikigira kava mu bizima no musinzi. Emwe na mahoro n'ibintu bizima mvuga jewe. Jina no musinzi nigira no mvuga ikintu uvuga ati none ko baciye basubira inyuma babaye. Urakizi. None ko wiyumvira ibintu bitahuye nkubo wasanga ari kibazo bahuye nacu nyene ari telefone yihuti ibahamagaye barashasubira inyuma. Agaca nabo nkuko uwo muntu yabasubije inyuma ku telefone uvyibaza niko nabo bari kutubwira ku telefone natwe bwe tukaja mu bindi programme zanje nari mfise zishobora kuba zipfuye kubera bo none ucumbwira ko ari je mvuga ariko mute bugerageze uvugisha ugira amajambo meza mu kanwa yo guhumuriza duhumuriza umwana bana ibyo bintu byanyu by'ibishobisho umuzungu yabivuze ntiyahuje n'ubundi mwebwe muracari muri babandi ngo kidordine ngo ujyamye ngo arajya time is money ujyamye arasonza n'inzara ikamutina wihangane ufate telefone numva gusa time is money gutumwanya kirazira ndazi neza yuko uza kumenya impamvu yamutwaye iyo mpamvu nawe ndakeneye kuyimenya muyimwe usanga ari babandi baba mu nzu z'ivyatsi baje basanze ari kuri portail bati turapfuye none mbe kuko ntababagije imodoka bajemwe mwayibonye ni Mercedes cyangwa ni Bajaj warukeneye bati ikibaza cyangwa warukeneye abantu nikibaza ndagikene baza muri Bajaj genda bakene reka sari muto turagusavye atari kudubabaza mu mutima nta kimwe cyadufasha mugende wawe ugiye nta nama warufi cendi gende ndafise inama genda basi muri yo ibindi murabimbwira hanyu genda kubareza umwana mutima ko baje ngo basubira inyuma ngo ndire ngo basubira inyuma kumana akabona basubira uyu mutama intama jambo meza yigira muva mukumviriza mwana ntumviriza sivyo ntumviriza we ihangane umviriza kubwira ihangane sivyo ihangane wo telefone ngiye sivyo Telefone ni pasa. Umugerageza n'ama connection sho kuba yansi kubera ko klima yiwe isa nabi sivyo wewe umugerageza ndazi ko bikunda umugerageza kandi je numva gerageza umviriza rero wowe gendi wabo sivyo gendi wabo umviriza gendi wabo kugira umenye ibyo aribyo kandi unyene nyaruka gendi wabo nta bintu birebire urashobora usanga ari ikibazo cyo muhira cyabaye gendi wabo sawa sheri gendi wabo nyaruke ucumbya ndakurindira dire telefone yawe sivyo unakusize mpangayitse nanje sawa kiri mugabo wanje sinzi ko anafise no kuri mana mushobora byose ntazi kugira amajambo meza umwana ntazi ku Because of love. Karangwa namu ingo Assalamu alaikum. wa alaikum salam uri mu biki Jewe. Niko ndahanagura byo mu gikoni kandi nticyameze neza. je nshaka kubwira ikintu Yego. kandi ucumve neza ugitahure neza ugishire mu mutwe wawe uriya muhungu witwa ngo Hamdan umugenzi wa Zamda
uramwibuka kaka ni kaza ngaka nkoze kubisi bitoko kariya nyene yego sishaka uruko urumva neza sishaka ko umufungurira muryango nazoshike ngaha munzi wanje sishaka kumubona sishaka kumumva sishaka ko ahonyora hariya ukora akazi kawe ajya ku muryango bwana asifiki fukuzia mbali naje zo mfuku maana yani ndo order fukuza kabisa sitaki kumuona sitaki kumsikia kwanza vitu namsema nasikia roho inaniuma wabyumvise neza yego sinshaka ariko mabuja nukuri je urantunga aziko je nkuna kwivugira ngo ngwiki none aje sige ndikiurindero kombo rabizi nuko nawe tulwana ngabaje no kuri nawe aramba je simfise umwanya kwigira ariko mabuja nuko tuvugishije ukuri kwirukana umuntu kweta niko se yakosije mbona ko byonangirana ukunzi jewe twamaze kubana ngaha kwanza nabanye na papa wawe imyaka myinshi turaguhamagara uraza ngaha kudukorera yigeze akubwira ngo mabuja wawe ameze ukunuko oya byashobora kwirukana umuntu hatakibazo afise bari abantu rero nabansi bacu ba mbere muri isi ivyo papa uriya Mungu yankoreye jewe uyu ingabire ndakubwiye nagahumira mu urazi neza yuko uriya papa uriya Mungu Hamdan uwitwa Faisal yego yari umugenzi w'umugabo wanje cyane umuhisi umugabo wanje niwe yamwishe n'amaboko yiwe mbona n'amaso yanjye ati niwe nyiciye umugabo mbwira rero ukuntu jewe ashobora kubwira umutima ngo umuhungu wiwe aze ngaha mu nzu yanje akinana n'umwana wanje Zamda atigeze abona se atamuzi kubera papa uriya muhungu nokuri mabuja nuko ndabigusavye umbabarire nuko je mbabarire ko ingenda mubona nzikora umwana mwiza wewe ni umwana mwiza nyene kuko nta kibazo tufitanye nawe ariko rero sishobora kumwemerera ko abana Zamda kandi ari ugwanko rukomeye hagati yacu wewe unaona kama Zamda anaweza kapenda ama kaolewa na mwanaume ambaye baba yake alimuua baba Zamda mwenyewe alizaliwa hamjua hata babake kisa baba ule kijana vipi mimi nione ile damu ya ule mzee inakuja mundani kwangu damu mbita mbona maraso umugabo wanje mbita numva bifukuni mu mutwe numva ngiye gusara niba kukuni ya murasha tagira umutima yamwishe niba ukunu yanyici umugabo mu maso yanje mbona amaraso y'umugabo wanje azomuhumira nukuri papa uriya Mungu jana kibazo mufitiye ariko rero umutima nushobora kwemera kwa ashikana akarenge kiwe ngaha papa we yashesha amaraso ngaha nigishoboka sishaka rero kumufungura umuryango wavyumvise neza nukuri bagenda rahiye yego twe karadogoma umwana wakarangwa nazura mukanugura uje muryango kagaho kagazorenganako zibatari jewe nukuri zibatari jewe ivyo nivyo nkunda kuri wewe buri munsi murabona Zamda ariko rafina cyo kibaza nashatse kibaza bibi Zamda navyarazi jerero wowe gusa akora akazi naguhaye kigera ko mutwe umuti arese abagase nukuri kazo cyane kazo hancha nukuri